bagwiza ifumbire fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumika. Bungabunga ngugaburire. Bungabunga ngugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Mwihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Bakunzi b'ikiganiro mbungabunga nkugaburire turabaramukije. Sagaseseshwa rumuri igisata c'uburimyi gifise uruhara rukomeye mu iterambere ry'imiryango n'igihugu. Ishirahamwe rihingura ifumbire y'ikirundi vanze n'ikizungu fomi riramaze kwagura imbibe aho ryaraye rishinze imizi mu gihugu ca Tanzania. Mu mwaka wa 2021 uruganda Itracom Fertilizers rwarubatswe i Dodoma mu gihugu ca Tanzania. Ibuye rya mbere ry'umushinge ryashizweho na nyene icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye rukaba rwatanguye guhingura ifumbire kwigenekerezo rya 28 ruheshi mu mwaka wa 2021 nk'uko bishikirizwa na Nazere Nduwimana umuyobozi mukuru wa Itracom Fertilizers i Dodoma. Uruganda rwitwa Itracom Fertilizers ruvukana na rugenzi rwago rwitwa Fomi Bujumbura rwatanguye ibikorwa vyago itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2021 niho rwatanguriye ibikorwa vyago ku mugaragaro ayo matariki. Ugo ruganda Itracom Fertilizers rimwe mu mashami ya Itracom Holding y'umugwizatunga Adriano Ntigacika igihe gubakwa muri Tanzania. Uwo mugwizatunga yarafise intumbero yo kumenyekanisha igihugu ciwe mu makungu, abarundi ntibaye bakiboneka nk'impunzi mu gihugu ca Tanzania ahubwo baboneke nk'abashoboye ibitari bike mu iterambere. Ibyo bikorwa vyatangujwe n'umugwizatunga Imana yahaye imbono n'umugisha yitwa Ntigacika Adrien, niwe soko y'ibyo bikorwa byose turiko turavuga. Hanyuma muti mbega kubera ikiyumviye kuza hano nuko yakoze bigashimwa mu Burundi, hanyuma akiyumvira kwagura imbibe rero biri mu buryo bubiri. Kwagura imbibe harimo ikibazo cyo gutwara ubuhinga technology y'abarundi mu bindi bihugu, ariko ivyo birafise nico bisigura ni igihugu kibagiye gushinga icumu mu mashinga, kiba kigiye kuvuga giti burya hari ico dufise bagenzi bacu badafise, reka tubahe ivyiza vyacu nabo babiryeko. Abarundi tware tuzwi nk'impunzi twama turiko turahunga tuja bukimbibe duhunga, ariko uru ruganda Itracom canke Fomi mu Burundi rwaje ruhindura ishusho bene wacu b'Abatanzania bari bafise kuko tubona nk'impunzi, ubu batubona nk'abagwizatunga, batubona nk'abantu bafise ubuhinga, kandi suko batubona ni nako turi, kuko ubuhinga aho bashitseho bose barasamara bakavuga ati ibi bintu twari tuzi ko ari iby'Abashinwa, twari tuzi ko ari iby'Abazungu. Iyo bumvise rero ko ari uruganda rukomoka mu Burundi ni iteka ku Murundi, ubu turajya tukaryama tugasinzira tukarengana akavuga ati abane bagenzi bacu b'Abarundi ntizikiri impunzi ahubwo n'abashoramari n'abagwizatunga n'abanyamitahe, nuko babona Itracom, nuko babona uyu mugwizatunga nishira hamwe ryiwe rya Itracom aha mu gihugu ca Tanzania. Bise 300 b'Abarundi bariko barakora bigashimwa kuko nibo bazanye iyo technology cyangwa ubwo buhinga. Rero Abatanzania ariko bararabuhurirako bariko barabigirako, kandi mu vy'ukuri umurundi ahagaze neza kuko ibyo ariko arakora biriko rashimwa na bene wacu b'Abatanzania, ariko kandi n'abandi bose baca ngaha baravuga ati ibintu vyakabaye. Muri kino kiganiro rero turagaruka ku birori vyaranze yugururwa icese ry'ubwo ruganda Itracom Fertilizers byabereye ku cicaro caryo i Dodoma mu gihugu ca Tanzania, bitewe iteka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye ari kumwe na mugenzi we umukuru w'igihugu ca Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan hari kwigenekerezo rya 28 ruheshi umwaka wa 2025. Niho bacacura igitambara ikimenyetso cy'uko urwo ruganda guguruwe icese.
for me. For me. Ibirori byo kugura uruganda Itracom Fertilizers byakurikiwe n'urugendo abakuru b'ibihugu babiri bari kumwe n'uwatanguje urwo ruganda hamwe n'abandi bashitsi bagize mu ruganda birabira ingene ifumbire zikogwa n'ubuhinga bakoresha. Uruganda Itracom Fertilizers rwubatswe mu itongo ritari rito, umugwizatunga Adriano Ntigacika yahawe na leta y'igihugu ca Tanzania. Ruhingura ubwoko bugera kuri 13 bw'ifumbire ku mwaka, rukaba rushobora guhingura amatoni miliyoni y'ifumbire. Bivugwa kandi ko ari uruganda rwa mbere muri Afrika mu bijanye no guhingura ifumbire y'ikirundi vanze n'iy'ikizungu, fertilisant organo-minéraux mu rurimi rw'igifaransa, kuko rushobora guhingura ifumbire abatanzania bose bakeneye ku mwaka w'irima, mbere no gusigaza bagasigaza iyo bashorera mu bindi bihugu. Uru ruganda rukwije imyaka 4 kuva rutanguye kubakwa, rushobora guhingura amatoni angana n'umiliyoni 1 ku mwaka. Hanyuma ibiharuro dufise nuko abatanzania bakoresha amatoni ari hagati y'ibihumbi 700 n'amajana 8. Dukuvuga yuko dufise ubushobozi bwo guhingura ifumbire yose igihugu ca Tanzania gikeneye, hanyuma bigakunda yuko n'umusesekara nawo tuwushora mu bihugu bibanyi. Uruganda Itracom Fertilizers rwubatswe ku ngurane y'imiliyoni 180 y'amadolari y'abanyamerika. Umuyobozi w'ibanki CRDB ari nayo yatanze iyo ngurane arakengurukira cyane Adriano Ntigacika ku gufashanya kuri hagati yishira hamwe Itracom Holding na CRDB iri mu Burundi, ari naco catumye batagira amakenga yo gukorana nabo i Tanzania. Kipekee nichukue fursa hii by'umwihariko nagomba fate kano karyo nshimira ubushikiranganje bw'uburimyi kuba bwarafashije, ariko kandi nshimira ikigo kijejwe kuraba iby'abazana imitahe mu gihugu ca Tanzania, kuko igihe umugwizatunga yaza baramuzanye kumekanisha mu ibanki ya CRDB twarayaza umunsi wa mbere, nta cyizere kinini twari dufise kuvyo twari twumvise. Tuje hano twasanze ari mu ishamba yakenera amahera menshi, ariko amajambo yiwe yerekana ko ari umwizigirwa cyane, kandi kubera ko twakoreye Burundi tugashigirwa cyane n'igihugu cy'u Burundi, twaramwizeye cyane kandi turashimiye cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko badushigikira cyane. Kwa support kubwa tunaipata. Nimshukuru sana mwekezaji wa Itracom. Asante sana kwa kuyamini CRDB. Nshimire cyane gose uyu mugwizatunga arongo Itracom, warakoze cyane kwizigirira ibanki ya CRDB. Ico tubasezeraniye, twumvise ko hambavu y'uru ruganda mufise imigambi n'intumbero yo kugurura izindi nganda, nukuzobashigikira aho hose uzoba uri mu gihugu ca Tanzania. Popote utakapokuwa nchini Tanzania. Mu majambo yashikirijwe muri ivyo birori, ahanini yaraye gukenguruka ku migenderanire myiza no gufashanya mu iterambere hagati ya Tanzania n'u Burundi, no gukengurukira umugwizatunga Adriano Ntigacika ku mutima wo gukunda igihugu no kukimenyekanisha mu makungu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yasavye uwo mugwizatunga kuguma akora uko ashoboye kugira ngo iyo ntambwe ntisubire inyuma. Ntigacika, ndagusavye yuko wokora ukiziganya kugira ngo abarundi bose bazebumve yuko idarapo ry'Uburundi rishirwa mu kindi gihugu kandi Uburundi bushobora guteza imbere ibindi bihugu. Ifumbire ya karorero. Umukuru w'igihugu ca Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan nawe nyene yarakeje umugwizatunga Adriano Ntigacika kubona yarashize umutahe wiwe mu gisata c'uburimyi wo mushinge w'iterambere. Sekta hii ya kilimo inachangia takriban 70% ya ajira, 60% ya malighafi za viwanda. Kigisata c'uburimyi kiraterera hafi ibice 70% vy'akazi, ibice 25% vy'amafaranga mva makungu, kandi ni gisata ngirakamaro cyane. Leta iriteguye gukora ivyo fasha umurimyi kugwiza umwimbu. Uko imyaka igenda niko akamaro kubijanye n'ifumbire gashishikara kwiyongera, twisunze ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Umugabane wa Afrika umwaka w'ibihumbi 2050 bivugwa ko ibihugu 26 vyiteze kuzoba vyagwije na kabiri ibitigiri by'abantu babaye muri ivyo bihugu ugereranyije
ugereranije n'uko bangana mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ivyo vyerekana ko iboneka ry'ibifungurwa muri Afrika ari ngirakamaro bivanye n'iryo gwirirana ry'abantu. Ibikorwa by'uburimyi harimwo no kuboneka kw'ifumbire mu kugwiza umwimbu ni ikintu c'imikiro tubwirizwa gushira ku muzirikanyi uhereye ubu. Kuri ivyo nashaka nkeze cyane uyu mugwizatunga Adrien Ntigacika yashinze rino hinguriro. Kuri uno mutahe munini yashize muri runo ruganda runini rwubatswe mu buhinga bwa none kandi mu mwanya muto. Ubwa mbere twahuye mu mwaka w'2021 naramubwiye nti urazana umutahe Tanzania ntuzokwicuza. None waratanguye guhingura ifumbire turagura kandi ntiwicuza. Igikuru suko washitse kwisezerano ariko nuko wemeye ugashira umutahe mu gisata c'uburimyi. Iki gisata n'ingirakamaro mu bihugu byinshi byo muri Afrika. Nashaka ndabamenyeshe ko mwasize imitahe ahantu ho nyaho. Igisata c'uburimyi kizoshishikara kuba nkenerwa buri mwaka bivanye no kwiyongera mu gukenera ifungurwa bituruka kwigwirirana ry'abantu. Kubw'ivyo mwasize umutahe mu gisata ciza c'iterambere rya Afrika. Kuri iyo mvo mwarazanye akarusho. Ni vyiza kandi kugiye kongeza ubushobozi bw'uruganda kugira ngo uhingure ifumbire nyinshi kuko isoko y'ifumbire ni rinini cyane. Unajipanga kuongeza line za uzalishaji wa mbolea. Hili ni jambo jema. Ni jambo jema sana kwa sababu soko la mbolea bado ni kubwa kwa nchi jirani. Mu bitavye ibirori baba bakozi ba Itracom Fertilizers canke abaje bavuye mu bindi bihugu nabo nyene ntibatanzwe kugaragaza akanyamuneza ko gushima karusho iryo shira hamwe ryabazaniye no gusaba ko uruganda nk'ubwo rwubakwa iwabo. Jafet Sabimana n'umukozi w'umurundi akora muri urwo ruganda ati kubera akazi naronse muri rino ruganda narashoboye kwiteza imbere. Kuva turose aka kazi akungubo twarose nuvuga ko ari kanini cyane. Ubwa mbere twarunguye ubumenyi mu gisata kijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ihigira kabiri twararonkeye inshuti n'abagenzi. Ihigira gatatu iyo umuntu arose akazi murazi yuko aba ariko arondera ico musahiriza kuvuga rero n'umufuko nova ko wabombotse. Ico tumwipfuriza no kuramba. Ihigira kabiri tumwipfuriza amagara meza. Igira gatatu tumwifuriza yuko umutima afise urukundo n'uwo guha akazi abarundi ndetse n'abanyamahanga Imana yogumi ukuza muri we mbere ntagarukire no ngaha gusa n'ahandi atari ngaha azohashike kugira igihugu c'Uburundi cacu ciza kigume gishinga ico mu mashinga. Evelyn Mwakaje n'umukozi w'umutanzania akora muri urwo ruganda nawe narashima karusha amaze kuronka. Ujumbe kwa mwekezaji kwanza ajue kwamba yeye ni mtu muhimu sana kwetu. Tunampenda sana. Ubutumwa duhaye mugwizatunga nuko yomenya ko ari umuntu ngira kamaro kuri twebwe. Turamukunda cyane, yaradufashije cyane. Kijewe gusa yarafashije nara kijiji yose. Igihe twashika nta barabara ry'ikaburimbo ryariho, amazi cyari kibazo, amatara yari ngorane. Izi mpinduka zose zabonetse kuri we, Imana yaramukoresheje. Iterambere ry'ikijiji cya Nara ni rinini kandi rizoshishikara kuba rinini kugura uruganda ruri hano. Mugwizatunga turamukeje tumusabira ku Mana azorambe agira amagara meza gutyo ashishikare kudufasha no gufasha abarimyi. Mungu awe na maisha marefu, awe mzima ili aweze kutusaidia sisi ambao tuko huku na wakulima kwa ujumla. Wende Peter Kiwaraka nawe nyene n'umukozi w'umutanzania arashima intambwe ageze ko mu iterambere. Toka nimepata kazi katika kiwanda hichi naweza kujivunia kwamba naraharonkeye akazi nk'umuntu nkiri muto ndashobora kwiteza imbere no guteza imbere umuryango mu bitari bike. Kuronka akazi byatumye ntaba uwo mwibarabara. Kuronka akazi byatumye noroherwa kuronka ifumbire iwacu Mbeya. Ndari mu muceri n'ibigori. Ifumbire ya Fomi iwacu yabaye y'akamaro. Kuba dufite ihinguriro ry'ifumbire n'ingirakamaro kuba rikoramwo mbere n'abatarikoramo. Mugwizatunga Imana ibandanye muhezagira imushoboze mu migambi yose ategura. Ivyo yateguye byose gukora ivyo bimushoboze. Ni nyingi sana
na kuna miradi mingine pia. Kwa hiyo imepunguza kuwepo na vijana wanaozagaa mtaani. Kwa hiyo kikubwa Mungu azidi kumfanikisha na kumtunza na kumuinua na kumfanikisha katika yote anayoyafanya. Badishaka Juvenal arongoye ishengero rya Afrika mu Burundi yari umutumire muri ivyo birori ati kuvyo twabonye nta kindi twovuga atari kumusengera kugira ngo Imana ibandanye mushoboze bikomeye no mu Burundi tuze turonka umusesekara dushorera mu makungu. Ashimiye Imana yashoboye kuzigama uyu mugwizatunga indoto ziwe ku gihugu ku Burundi no kano hanze y'u Burundi akazi ziriko zirashika. Nibaza ko uru ruganda nanimaze kubona ruri muzambere mbere apana muri Afrika, nibaza ko ari hanze ya Afrika. Nanezerewe rero cyane, nta majambo yandifise novuga kuko twosengera uyu mugwizatunga, tugasengera imigambi wasanganywe, tugasengera igihugu cacu kugira ngo nk'uruganda nkuru kandi nago habe extension. Turasangwe tuzi ko ari uruganda nkuru mu Burundi ariko utarashobora kuronka amatori twumvise umiliyoni ku mwaka. Twifuza ko natwe mu Burundi Imana yo mudufashiriza kugira ngo bishobotse nko mu mwaka uza natwe tukaronka amatoni umiliyoni kugira ngo ifumbire ikwira abanyagihugu nkuko bisanzwe biri, nkuko twabonye ingene bayakiranye gishika muri Tanzania. Banezerewe no gusengera rero uwo mugwizatunga n'abamufasha n'umuryango wiwe kugira ngo byose bikomeze kugenda neza. Ivyo tubonye biteye ubwoba birengeye ubwenge bw'umwana w'umuntu. Imana nye n'amahoro ikomeze kumuramira amaboko, dusaba yuko abatari bake bogerageza kumushigikira no kumusengera kugira ngo byose bigende neza. Murakoze, Imana ibahezagire. Manirakiza Diomede umwigisha muri kaminuza y'u Burundi yari umutumire mu ivyo birori. Kuri we ubwo ruganda rufise akamaro atarako guhingura ifumbire gusa, ahubwo rurunga ubucuti hagati y'ibi bihugu bigize Afrika y'useruko, imigenderanire myiza hagati y'abikorera ivyabo n'amareta n'ibindi. Fatiye nko ngaha turi muri Tanzania, igikorwa giha akazi abene igihugu ba Tanzania benshi, hanyuma gahingura iyo fumbire ikazogaburira abatanzania, ikambere hagize igicikako bagahana nabo mu bindi bihugu. Ibyo byerekana rero ukuntu imwe bita integration regionale, ukuntu hamwe yase abantu bahanahana ibintu n'abantu. Uravye yahinguriro y'u Burundi gaca rizino birerekana neza ukuntu ibihugu biri ngaha mu seruko bwa Afrika bifashanya. Ikindi naco nabonye yuko leta ya Tanzania yafashije cyane kugira ngo urwo ruganda ruhabe. Nabonye ko uruganda rumaze gutangura, leta ya Tanzania yarubatse barabara, iratanga amatara n'amazi kuri urwo ruganda kugira ngo rugende neza. Byerekana neza ukuntu amareta afashanya n'abikorera twabo, ndetse ibyo bita secteur privé, partenariat public privé. N'akaroro keza kukuntu abikorera twabo na leta bashobora gukora hamwe, umwe wese akazana ibyo afise. Ona leta ngaha yatanze isi, abagwizatunga nabo batanga amahera, byose kuneza y'abene igihugu. Rero urugero Uganda uteza imbere East African Community, kuko ifumbire ikorewe ngaha muri Tanzania irashobora gushorwa muri Kenya, irashobora gusahiriza mu Burundi, irashobora kugenda mu Rwanda, irashobora kugenda muri Uganda, eka mbere no mu bindi bice bya Afrika. Maria Bisamaza ajejwe iterambere ry'amahinguriro mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Buganda avuga ko ari karafasha kugira ngo uruganda Itracom Fertilizers rwubakwe muri ico gihugu cy'u Buganda. We have been supporting Itracom in Uganda. They are also establishing a similar factory there for fertilizers. We have been with them throughout the process. Twashishikaye gushigikira Itracom mu Uganda, bariko bashiraho ihinguriro nk'iri ryo guhingura ifumbire. Gufite ihinguriro kabene iryo bijanye n'ivy'igihugu gikeneye. Dukora mu bisata 13 nyamukuru biza imbere y'ibindi. 10 muri ivyo bishimikiye ku burimyi. Nivyo cyane ifumbire niyo shingiro kuri ivyo bisata. Kuza gushigikira abavukanyi bamaze kugira uruganda rukora imyaka 2 imbere yacu ni kimenyetso c'ivyo twiteze
bakozi iwacu mu Buganda. Muri iki gihe turiko turitunganya, bazoshishikara kuturonsa ifumbire, ariko tuzoshishikara kwitunganya kugira ngo turonke uruganda ruzotuma turonka ifumbire ku biciro bitavuna. As we also organize ourselves and establish our own factory there and supply. This is important for our farmers because they will be able to access affordable fertilizer. N'abandi baje bava mu bindi bihugu Angola na Malawi bamenyesha ko bifuza cyane gufashanya na Itracom Holding kugira ngo ifumbire nk'iyo ishiki iwabo. Primeiro, dar os parabéns pelo feito que foi implementado. Nous donnons nos félicitations par rapport à ce qu'il a déjà fait ici. Ubwa mbere turamukeje cyane ku byamaze gukora. Ifumbire ihingurwa n'ubwo ruganda n'ingirakamaro cyane. Muri kino gihe Angola n'igihugu cinziza ifumbire iva hanze, nico gituma twashaka tumwemerere ko dukeneye uruganda ruhingura ifumbire rwa Itracom kugira ngo Angola ihebe kwinjiza ifumbire ivuye hanze. Tubifata ko ari ibintu bihambaye cyane kugira ifumbire mwihinguriye niko ubwigenge nyabwo. Consideramos extremamente importante. Et nous considérons extrêmement important. E a garantia dos fertilizantes é garantia de soberania. Et que la garantie de fertilisants est une garantie de souveraineté. It's really something that we should actually embrace as Africans because it will be produced locally at home. Byukuri ibi ni ibintu twari dukwiye gukora nk'abanyafrika kuko ni ibintu tuzoba twikoreye imuhira. Rero kuronka uruganda nk'uru i Tanzania ni ikintu ciza cyane. Shishikara kwiyumvira mbega ni ryari tuzoronka uruganda nk'uru muri Malawi. Nanezerewe kuba naraje kwibonera n'amaso yanje, nkipfuza ko Itracom yozana uruganda nk'uru muri Malawi vuba. Baramaze kuronsa hegitari 100 ry'ubutaka, baramaze kuronka impapuro zemeza iyo fumbire, rero turiko turatera imbere. Ejo haheze ahamaye icyizere ko dushobora kuronka ikintu nk'iki muri Jugas, and it was launched, and then we're moving forward. So yesterday I couldn't wait. It gave me hope that we can have something like this in Malawi in due course. Kubwa Nazer Nduwimana, umuyobozi mukuru wa Itracom Fertilizers y'Idodoma, intumbero nuko uruganda ruhingura ifumbire rukomera mu Burundi mu bihugu bibanyi no hirya yabyo. Ati ivyo nivyaba niko gushinga icumu mu mashinga. Ishirahamwe rya Itracom ni kimwe twoshingira intahe yuko gishigikira kwikukira kw'igihugu cyacu cy'u Burundi, kuko bituma abarundi batama bazeyinze biyumvira ngo bigenda gute biragenda gute. Niko kwikukira nyako, guhingura ivyawe, kwikorera ivyawe, hanyuma umubanyi nawe mukagiranira imigenderanire y'urudandazwa, imigenderanire ya diplomasi, ariko ivyo butunzi na vinyine mukabikora, ariko umuntu avuga ati ndashoboye ivy'iwanje nawe arashoboye ivyiwe, tuzohanahana. Uko niko kwikukira nyako abarundi bari bakwiye gushiramo inguvu kugira ngo ivyo Itracom iriko irakora n'abandi babikore, ibendera ry'igihugu rihungabane mu bihugu bibanyi mbere no kwisi yose. Niko kwikukira nyezina. Ubwizatunga yahereye muri Tanzania, ariko hariho n'ibihugu bibanyi ariko arashingamo icumu mu mashinga. Uno munsi turi ngahi Dodoma, aho bukera tuzoba turi muri Kenya, naho nyine yatanguye ibikorwa vyiwe. Ariko kandi hari n'ahandi henshi bamukeneye mu Buganda, mu Malawi, Angola, Ghana. Nkuko muzovyibonera muzosanga hari ibihugu byinshi byakoraniye muri no rubanza kubera ko bumvise bagashima ivyo umugwizatunga ariko arakora. Rero umugambi wiwe no gushinga icumu mu mashinga koko. Kuri igihugu cy'u Burundi nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarayasubiye gutera kama Barundi ngo bakure amaboko mu mpuzu bakore ahari amatongo hose harimwe abarundi bayabyaza umusaruro. Duhiriwe duhishije mu Burundi ifumbire niyo twikorera, kandi mwumvise ko no mu makungu isigaye ari rurangiranwa. Abarundi rero bo kwitaba ko kamo kase Barundi bagakora, Uburundi bugatera imbere, bukigaba bukigaburira, bukabandanya gushinga icumu mu mashinga. Bungisi kwiza umwimbu n'ifumbire FOMI. Turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro, naho ubutaha. Yewe gufumbiza ifumbire FOMI, nguko ku mwimbu guma wiyongera, ibigega bikaguma bitera urugereko, wamusesekara ugasesekara ku isoko, n'abisumamwo bagasumiraho bisubika. Cari ikiganiro bungabunga mugaburire, mugitegurirwa n'ihinguriro FOMI, mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi.